namwe twarabuze ahantu leta y'u Burundi bagiye hamwe boba baragize procedure bari gushinga inzego z'iyo sosiyete ahubwo sosiyete bashinze icyo tubona yaciye ibigikingirizo yaciye umutaka wo gukinga kugira ngo sosiyete yabanze yuko ushobora twashoboye kure amaterane aza ko umunsi azobashitse kandi umunsi yashitse abashitse nyine ubwo twashoye no munsi icabo yazarabwo nyine kuko mu bisanzwe baza ubutare bubanza gushikira nyene bwo mu ntoki imbere yuko ariko amahera mugabo bumva abuzi naho gusinyiranira amasezerano muti kubera iki Ubushinwa twebwe ntituvuga ngo tuzoha isoko runaka mu gihugu iki twebwe dufise umwimbu umuntu aguze uwudugurira neza niwe duha nicyo gituma iminsi iza uzosanga dufise ibisoko by'ubutare dufise nk'itoni nk'ibihumbi ijana korota itoni ibihumbi ijana za kasiterite umwe ashobora kuvuga ngo je nkeneye itoni amajana abiri uwundi ati nkeneye itoni amajana atanu rero tubuza igiciro cyiza niwe duhako rero uno munsi abakiriya dufise ni n'abashinwa bamaze kuvuga ati badushorere ariko abahindi bari mu nzu nko kuri titane mbere bobo bagira baze bafashe n'ingero tugira umwimbu munini cyane kuko bamaze kubona ko turi bugahini urumva rero abanyamerika bari mu nzira kuri tererare bari mu nzira kuri nikele navuga abanyamerika kuko tubonye aza kutugurira akatugurira neza niwe dushobora kwemera hanyuma rero uti none mwavye bizoshikamo ubutare ushobora gufinansa uje Burundi ahubwo nibyo dushaka nyene ubuze ngo miliyaridi gato yumvise ko kabaza kugira z'amarozi mu minsi ijana gusa mucyo mwumva rero abarundi twese tubaruze tuje gutuza ahubwo tuzoteba turonye amahera tuja kubika natwe rimwe tubavuga gufasha ibindi bihugu none duhize nk'imiliyaridi 50 tugiye gukora imigambi ashobora kuba tugiye kuyashyira mu banki hanyuma ibindi bihugu bikaza gusaba ideni rero bikwiga tuvuga ngo Uburundi nabwo buzofasha ariko rero iyo tubonye busoga aho ko busoga n'uvuga ko mu minsi iza mwumvise nikere ingana n'imiliyaridi y'amanyamerika mwumva ari muyakoresha mu mwaka umwe gakora ibigiri byo kuzamura abagaciraho bukera kizomwe inzahabu dufise agaciro kazo uzosanga n'inzahabu ziri kumwe ku mamiliyaridi arenga igihumbi uko ndabibona ibibanza 119 birimwo inzahabu nyinshi cyane uko turazi turabona yuko n'ivyo ry'Uburundi ari inzahabu nyinshi cyane kuvuga yuko rero nico dushaka yuko tuzosigara twebwe tutagisaba tuzi amahera dukoresha mu gihugu cyacu amubajije rero hariho abari bafise amasosiyete twagaritse cyane cyane tuvuga Rainbow Mining reka mbega kaje kuvuga iyo sosiyete kugira ngo abarundi babimenye naho baburana tena naronde n'icyo baburana n'icyo baburana icarico narakiyobe kuko narabonye yuko n'amasezerano ubona neza ko yarimwo uburiganya gute Rainbow Mining International yitwa Rainbow International Resources iyo yaraje ivuga yuko bishaka kujya mu mugambi wo kwimbuka bakabumvikana na leta y'u Burundi kugiranira amasezerano ayo masezerano yarayo kugira société mixte d'exploitation minière n'uvuga baca bagira ishyirahamwe ririmo leta n'iryo rindi shyirahamwe ryo hanze bakagira rero ishyirahamwe rimwe rizokwimba ubutare mu masezerano rero bavuga bati iryo shyirahamwe turishinze tukiraho n'inzego nshingwantwaro zayo hanyuma leta y'u Burundi yategereza guca ironkamwo ibice 10% mu mutahe w'ibanze capital social hanyuma iyo Rainbow International Resources yategereza guca kuzana amahera iyo sosiyete ishinzwe izokoresha mu kwimba ubutare ayo mahera agacaba y'iyo sosiyete bwego
rero ayo masezerano arasinywa ya sosiyete yatsinzwe iyo sosiyete yo hanze ikindi yacitanga yari ifise uruhushya kuko niyo yavuga ko yagize recherche kuri terera yacifata ryo ruhushya ikaruha ya sosiyete ishinzwe ushaje rero ishinzwe uwo mutari w'ibanze ntibigeze bawuzana urumva niba bategeza kuwuzana ntibazana ayo mahera yo gukoresha kugira ngo ubwo butare ntibigeze bayazana iyo sosiyete nta na hamwe twarabuze ahantu leta y'uburundi bagiye hamwe boba baragize procedure bari gushinga inzego z'iyo sosiyete ahubwo iyo sosiyete bashinze icyo tubona yaciye ibigikingirizo yaciye umutaka wo gukinga kugira ngo sosiyete yo hanze izogire umutaka n'ikirikora rero ikirimba atari yari kwimba uko niho kuvuga ngo rero mukore maningi Burundi barinze gutanga amahera none ari kwimba gute nk'ifise umutaka nigira n'amahera yo kwimba none yinze rero kana kwari ubundi muntu yaciye ku ruhande arimba batora itoni ishikira 2,000 yabo tirareka nta faranga rimwe bazanye muri hari faranga rimwe kandi wumva ari kwimba sosiyete na leta irimo bagabura umwenda rero uno munsi cyenavuze iburanye yoburana ngo ya sosiyete nitwayishinze rene bo mining Burundi yoburana ngo mwanyivye twagivye kwita kiganye itunga ryacu ubu turiko turasaba kuzana amahera bakuye muri gatone 2,000 kandi bavuze ko nta mwumvikano wundi ushoboka batabaje kuduha amahera yavuye muri gatone 2,000 zashotse icyo gituma rero bavuga ati ntimusubira gukora mutayaza abayazanye rero bazabereka umutima mwiza icyo rero kigira amasezerano y'ukuri yo kwimbana kuvuga yuko ya sosiyete Rainbow Mining Burundi ijya sosiyete takiri ubushobotse no kuba barazana ya mahera bakiri umutanga tugashyira n'inzego hanyuma iyo sosiyete rero n'ikigirana amasezerano na leta y'u Burundi ingene bazogabura umwimbu nayo hanyuma igice uruntuzeye igice gitwawe n'iyo sosiyete nico abasize bitaye muri iyo sosiyete baca bagabo rero umuntu avuze kuburana sinzi ngira ngo nkamwe bwe mukunda gusoma ibinyamakuru mwatubwira ngo tukobuze mu kuburana vuga mwaranyize mwambujije kwimba kandi abasore bari kwiba rero ni bo mining Burundi nawe ndarondera n'uwiserukira ntawe mbona none umunsi turaroga ati rero turonde tuza batwageze mu masezerano urumva uvuze ngo namatatu azora amatatu yishigwa mu ngiro by'ayo masezerano naho ni inzira yuko ari ibindi ariko rya mubwire hariho n'abandi bari bafise amakonti na leta muri icyo gihe kuri ayo mategeko yatewe hariho abamaze kuza kurigira ibibazo batiga none muza murahindagura musubira hariho ingene y'itegeko rishasha riyize niko bimeze amategeko yamahinduka mu gihugu niko bimeze cyane n'ibindi mugabe y'itegeko rihindutse hariho ingene muva mu itegeko rya kera mwinjira muri rishasha nicyo bavuga bati les dispositions transitoires mbega wowe niba wari ufise amasezerano na leta leta yakuraba mbega amahera wari washyizemwo wari waramaze kuyunguka kuyaronka bisanzwe yarasigaye utabwunguka tukadufata tuti wari ubura ngaha turatubibona mbere ko ari ibintu bisomeka tugaca tubwira tuti wewe kugira wisubize wari usigaje amahera yawe reka rero tuyashyire muri kontra nshyashya iri ku mategeko mashyashya nta kintu kigoye kirimo amasezerano yarahari kuri iri tegeko hanze iri tegeko hari ingene muva mu bya kera muja muri bishyashya rero nta kuvuga ngo kuburana ngo ugire iki ahubwo muzi nicyo gituma handitse iyo ngingo y'amajana 158 ivuga ngo bagaruke gusubira kugira ibiganiro byo gushika ku masezerano ajyanye n'itegeko rishyashya nabo nyene rero niba bafise umutima mwiza bakatuzanira ayo mahera ngo yavuye muri izo tone bashatse bakavuga bati turashaka kubandanya kubara tubu rero bakumvikane ingana amasezerano agenda akurikije itegeko rishyashya murumva ntitwavuga ngo twarabariri bazanye tubarinde none badusura twicuzi nico no kwisura kandi n'abandi bafite andi masezerano bumva ko atazimburana bihari ibiganiro bisubira kuba